Turinoganze yacu yo kuri uyu wa mbere igisata cyo kumenyesha makuru kumbonesha kure y'igihugu twashimye kugaruka ku bikorwa bimwe bimwe nkoramutima vyaranguwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Nibikorwa vyongeye kugaragaza ko igihugu gifise indongo zirajwe ishinga no kubona igihugu congeye kugira ijunja mu makungu maze imigambi y'iterambere mu gihugu ikarangurwa. Ivyo vyose akabikora banje gutanga karorero keza. Raba namwe mu mezi ane gusa bivanye n'inagurwa ry'imigenderanire hamwe no gutsimbataza agateka kazi na muntu kwigenekerezo rya 18 Munyonyo mwaka w'2021 igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika carakuyeko ibihano igihugu c'u Burundi. Budakeye na kabiri ico gihugu caciye giha Burundi agacumu k'ubumwe kangana n'imiliyoni amajana y'amadolari y'abanyamerika mu ntumbero yo guteza imbere ibisata bitandukanye nkoramutima. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaragize ingendo zitandukanye haba ku mugabane wa Afrika canke umugabane wa Buraya, gutyo Uburundi bwongera kwerekana ijunja ryabwo. Ku mugabane wa Afrika umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaritavye inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta yabereye i Addis Abeba ku cicaro c'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Ni inama yabaye ngira kamaro ku Burundi kuko bwaciye butogwa ngo buje mu kanama k'umutekano ka Afrika, Conseil de sécurité. Ni muri iyo nama nyene uwahoze arongoye Uburundi Domitien Ndayizeye yemejwe nk'umwe mu nararibonye bagiye kuja mu rwego mpanuzwa jambo rwa Afrika. Akaba yatanzwe na leta y'u Burundi kugira yemezwe n'iyo nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta. Ku mugabane wa Afrika nyene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaritavye inama yahuje abakuru b'ibihugu n'amareta bashize umukono ku masezerano ya Addis Abeba ajanye n'amahoro n'umutekano mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga binini. Muri iyo nama harafunditswe ko ibihugu vyashize umukono kuri ayo masezerano bigiye kugwaniriza hamwe imigwi y'iterabwoba yibonekeza hirya no hino muri ako karere. Twese twarahurije ku ciyumviro kimwe, twese tuba tuti ibihugu vyose bigume bivugana ingene vyocungera umutekano ku mbibe bihana. Cyane cyane rero muri ivyo biganiro bwa mbere twarashimiye igihugu ca Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera koko iravugana cyane n'ibihugu bahana urubibe, kandi niho mu bisanzwe twovuga ko ariho dufise impungenge kujanye n'amahoro n'umutekano kuko ari imigwi myinshi igwana. Rero barashimye ingene Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umukuru w'igihugu ingene yitanga kugira ngo avugane n'abandi bakuru b'ibihugu kugira ngo dufashanye twese mu kugwanya iyo migwi yitwaje ibigwanisho iri mu karere ka Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buseruko. Ikindi twarabira hamwe kwari ingene dushira hamwe mu kugwanya iyo migwi mu bijanye no gukorera hamwe mu vy'umutekano no guhana inkozi z'ikibi igihe zifashwe. Ico naco twaracize gose. Turavuga yuko iyo migwi dutegerezwa kwibuza amahoro ntigigere ironka agahengwe muri ibi bihugu. No kuvuga yuko igihugu kiba gifashe abo mu muguyu bagasanga bava mu kindi gihugu yuko ari kuzoca babashikiriza ico gihugu kibacire imanza ubutungane bukore. Ivyo rero twese twabinezererewe kuko twaciye tuvuga nuko ibihugu byose vyoza birakorana bigwanya iyo migwi aho bihanura bibe hose, ntihagire n'umwe azoronka agahengwe mu gihugu na kimwe. Nayo ku mugabane wa Buraya kwigenekezo rya 17 na 18 ruhumu no mwaka wa 2022 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaritavye inama igira gatandatu yahuje abakuru b'ibihugu n'amareta vy'umuryango wa Afrika n'ivya Buraya 6e sommet Union Africaine Union Européenne. Iyo nama yabereye i Bruxelles mu gihugu c'Ububirigi. Ni inama yabaye inyuma y'imisi 10 gusa ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya rikuye ibihano vy'ubutunzi byafatiye igihugu c'u Burundi. Bidatevye uwo muryango ukaba waciye Burundi agacumu k'ubumwe kangana n'imiliyoni amajana 214 vy'amafaranga y'abanyaburaya. Kabaya karyo ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko kuganira n'indongo zitandukanye z'uwo muryango wa Buraya. Naciye mfatira kandi karyo ko kubonana rero n'indongozi zishiramwe rya Buraya. Ubwa mbere twateza kubonana rero n'umukuru atwara inama y'ivyo bihugu ni uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'Ububirigi Charles Michel. Uwo ni warongoye rero inama y'ibihugu by'umwe bwa Buraya
twarabonanye rero turaca hirya no hino ibibazo by'u Burundi, hanyuma nawe arashima cyane ku ntambwe tugezeko kuko twaraganiriye umwanya munini turahanahana ivyiyumviro, ndabereka ingene Burundi bwari bwarenganijwe n'ikimenyamenya, ndamubwira nti mu bisanzwe Uburundi mwebwe mu bufata nkuko kiri nk'ibindi bihugu byabaye mu mahoro imyaka n'imyaka, mugabo ntimwamenya yuko kuva mu bihumbi 2000 twari dutanguye kwiyubaka. Ndamwereka imigambi turiko turakora yose ingene imeze, hanyuma rero ndasubira ndamubwira nti ntiduze gusubire gucanamo, nta kintu na kimwe navuze ntimbwira ikintu twaba tutavuga rumwe cotuma mwebwe mutwinuba ko byose tubivuga ko rumwe. Turabiganira ko arashima cyane aravuga ati ubu ukuva mu 2020 mugize amatora biraboneka neza ko Burundi bwahinduye isura n'ingene buriko burakora, bakaba ati turabafashe mu mugongo. Rero aranambwira ati kugira ntiduze rusubire gucanamwe reka tugere duhanye n'amanimero y'amatelefone, ati kuko iyo duciye muri bajya baserukira ibindi bihugu birateba, atariko nk'ubu unkeneye cyangwa ngukeneye yuko ruzoca duhamagarana. Mwumva ko twageze aho duhana n'inimero z'amatelefone kugira ntituze dusubire gucanamwe. Twese rero twumvikanye ko tugiye gukorera hamwe gusenyera ku mugozi umwe, kandi aremera yuko ishiramwe rya Buraya rigiye gufata mu mugongo bimwe biboneka igihugu cy'u Burundi. Rero haca haboneka rero amarembo yari yuguriye kugira duce tubonana n'ubujejwe. Rero novuga nti ubujejwe imigenderanira ijanye n'iterambere, umukomiseri abijejwe nawe rero twaciye tubonana nawe nyene turamucira mu kumanje kuko bari kumwe n'abahinga bobo bataza bavuga amapolitiki ahanitse, bavuga ibiboneka. Barashima cyane intambwe tugezeko, naho bazi yuko ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere bifise ingorane nyinshi cyane dutegereza gukora, mugabo barashimye intambwe Uburundi bugezeko, bavuga bati ntitwosigara inyuma. Rero ati twebwe ntitwirirwa turaja hirya no hino, ati Burundi twamaze kubutegurira n'imfashanyo mu iterambere. Baca baratwemera yuko bamaze gutora kwemeza amahera ashika imiliyoni 214, aho bavuga bati muri izo miliyoni 214 miliyoni 20 mwozikoresha kugira mukingire iki kiya ca Rusizi, ati kugira ibidukikije biri impande y'uruzi rwa Rusizi dushobore kubibungabunga neza. Hanyuma ibindi tukazoca rero twumvikane bisata ni mu bijanye ni amasoko ntanganguvu n'umuyaga nkuba, ibijanye n'uburimyi n'ubworozi, amagara y'abantu, ibijanye n'inyigisho mu mashure. Ivyo byose rero twaciye tuvugana yuko tugiye kubishira mu ngiro vuba. Murazi ko jewe ndakunda kwihuta, umugwi ujejwe Afrika ubwo nyene naciye ndamurondereraho nyene, ca turavugana tuti turashobora kunyarutsa, nawe acarabaza abahinga bari kumwe ati turashobora kunyarutsa, bose bavuga bati birakunda. Ni sawa rero, ubu rero natwe duciye tuja kwitunganya tubaha imigambi muzoshobora gushigikira mu migambi yacu ijanye n'iterambere. Murazi ntituyibuze. Igihugu Evariste Ndayishimiye biragaragara ko ari ku kivi, ko arajwe ishinga no gushira mu ngiro ryahangiro ryiwe, aho ashaka ko umunwa wose uronka ico ufungura, umufuko wose ukaronka amafaranga. Rabe namwe yaraganutse avuye Buraya, atanu umunsi uhaciye yaciye aja gusoma ibiraya mu murima w'umuryango wiwe uri Mwaro, ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Bukeye bwaho uwo muryango w'umukuru w'igihugu wifadikanije n'amashirahamwe menshi mu bikorwa vyo gushira ifumbire mu murima w'umuceri uri muri komine Giheta, intara ya Gitega. Ikindi cashitse ku nyota abarundi bagashimishwa n'ubwo butwari bw'umukuru w'igihugu, eka mbere n'ubwo umutambukanyi wiwe, ni ibikorwa vyo kubaka ikibanza cyo kwinonora imitsi ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, hari kuri uwa gatandatu, mu gihe yari yaganutse ava muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku muhingamo wo kuri uwa gatanu. Eka no kuri uyu w'Imana yari yifadikanije muri paruwase Munanira, aho ni muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya, n'abakristu bo muri iyo paruwase mu gisabisho cyo gukengurukira Imana, aho mbere yasavye indongozi kwitwararika abo bajejwe. Aha niho ikiganiro Turinoganze cyo kuri uwa mbere kigarukiye. Isango ni kuwa mbere w'indwi kurikira
nk'aya mango murakoze.